Bakunzi ba CANAAN TV numunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana data rugire byose uri mu ijuru, nje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, nje ngushima Mana kandi nguhimbaza ku byiza ntangere dukorera buri munsi. Gushimira ko watuvyuye amahoro, ngushimira kandi kudutegurira ibyiza buri munsi. Ndabizi neza mwami Imana ko hari ibyo wateguye ku bwacu. Rero ndasenga ngo twese tubigenderemwo kuko ari wo mugambi mwiza udufitiye nk'abana ukunda. Urakoze, icubahiro kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze gutyo. Amen. Rero n'ubu turacabandanya ku mugore atari mwiza, dukwiye kumva n'uwabigenderamwo akwiye guterera kure akavyibagira, akamenya ngo nta mugisha urimwo ariko umuhezagiro kuba kubagororotse. Reka rero turabe umugore yakunze ubutunzi aburutisha umugabo wiwe. Turabe kuko ndazi ko n'uyu munsi hari abahari bameze gutyo, bashobora gusakrifya abagabo babo kubera iki? Kubera ubutunzi bariko barabaha. Dusome ijambo ry'Imana mu Bacamanza igice cya 16, dusome kuva ku murongo w'15 dushikane ku murongo wa 22. Dere aramubarira ati, wokagize ngo urankunda kandi ufise ibyo umpisha, ehe umpenze aka gatatu kose, wanka kumbarira aho inkomezi zawe nyinshi ziva. Maze akomeje kumuzigiriza iminsi yose amukubakuba, abona ko yamurambiye yotuma apfa. Nuko amumenera ibanga, aramubarira ati, nta gwembe wigeze kugera ku mutwe wanje, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama. No mobwa inkomezi zanje zoca zimvako, ngahinduka umunyantege nke, nkamera nk'abandi bose. Nuko Dere abonye ko amumeneye ibanga ryose, atuma guhamagaza babaganwa b'Abafilisitiya ati, nimuduge iri rimwe gusa kuko yamumeneye ibanga. Nuko abo baganwa b'Abafilisitiya baza iyari bazanye y'amafeza, maze Delila amusinziriza ku bibero vyiwe, araheza ahamagara umuntu amumwa vya bitsibo 7 by'umushatsi, atangura guhinduka umunyantege nke, inkomezi ziwe zimuvako. Maze aramubarira ati, ngaho Samusoni, Abafilisitiya baragushikiriye. Aca arakanguka agira ngo arabakira nk'uko yahora abasiga, ariko ntiyarazi yuko Uhoraho yamuretse. Maze Abafilisitiya baramufata, bamunogora amaso, bamumanukana i Gaza, bamufatisha iminyororo y'imiringa, bamugira umusyi wo mu nzu y'imbohe. Ariko naho bamumoye, umushatsi wiwe tangura gusubira kumera. Imana idufashe. Murumva uyu mugore, murumva ikibici uyu mugore. Samusoni akunda umugore ahereza ku mutima we wose, aramukunda pe. Hanyuma ngo abaganwa b'Abafilisitiya baza kubwira Delila ati, Delila turagusavye, turakwinginze udufatire Samusoni. Aturabona ivyago yaduteje uko bingana. Ati twaragerageje mbwa yaratunaniye. Atariko wewe turaguha amafeza umudufatire. Delila ashira ku munzani umugabo n'amafeza. Amafeza aradomina. Amafeza aradomina. Nuko hari abagore benshi uyu munsi bariko baratibanga, bariko barasakrifya abagabo babo, bakabafungisha, abandi bakahukana kubera iki? Kubera ifeza zadomina. Akemera gusenya urugo rwiwe kubera ifeza. Kandi ifeza atazojana mu ijuru. Ifeza uzozisiga ngaha ku isi, ariko zikagutesha ibanga, ugasambura urugo rwawe. Delila avuga ati, nzomubaronkera. Ngo akamubwira ati, Samusoni ndagusavye umbwire, izi nkomezi zitumunesha gutya uzikurahe? Samusoni ngo akamubesha, aturumva
ati nk'ubu wombohesha umugozi, ati noca ncikagoyigoyi. Akacahamagara kandi wiyumvire, agahamagara abansi biwe akababona, amuhenda mu incuro zibiri. Iya gatatu aramubwira ati Samusoni, nukuri ndagukunda n'umutima wanje wose, ariko wewe ndamaze kubona kutankunda. Ati kuko yaba unkunda ntubumpisha, nta kintu wohisha umukunzi wawe. Ati ariko wewe, ati je notuma mpfa, ndabona ko atarukundo, ndabona ko utankunda. Arigira ibintu. Samusoni ararendeka. Samusoni amubwiza ukuri, amara ati je kuva nkiri mu nda ya mama, nkiva mu nda ya mama nta gwembe gwigeze rukora ku mutwe wanje. Ati inkomezi ziri muri iyi mishatsi. Ati nk'ubu boyimwa, ati no cika umuntu nk'abandi. Delila baravyumvise ngo atuma abaganwa ba Filisitiya, ati ubu rero nimuze. Ati byose ndabifisa. Hanyuma rero Delila ico yakoze niki? Atangura gukaresa Samusoni, amuryamika ku bibero vyiwe, ntaco atakoze kugira ngo amusinzirize ubutikoma. Samusoni ararendeka. Baca haza ngo abantu hamagara umuntu aza kumumwa. Bya bisuko vyiwe byari bishatse by'ibidrede nyene binini uravyumva, barabimwa. Hama Delila amubwira ati Samusoni, ati ngwaho abafilisitiya baraje. Agize ngo ariterera hejuru, sanga nta nkomezi agifise. Imana yagiye, za mbaraga zahora zimukoresha ibitangaza zamuvuyemwo. Kubera iki? Kubera umugore wiwe yamutanze, kandi nawe yemeye kumena ibanga. Bantu b'Imana, muze muraba amamisiyo yose akomeye akoreshwa abagore. Murumva ko abagore dufise imbaraga zo kwica no gukiza, ariko arahiriwe umugore mwiza imbaraga ziwa zikoresha mu gukora ibyiza, kuko arico duhamagarirwa. Twe duhamagarirwa kubera umugisha abandi. Samusoni bagira ikibaraza, baramufata kubamunogora amaso. Mbega murazi ko uyu munsi hari abagabo banogotse amaso kubera abagore babo. Hari abagabo batakigira ijambo mu rugo rwabo kubera abagore babo. None wumva wa mugore wewe umeze gutyo, ufise umuhezagiro ungana gute imbere y'Imana? Mbega wewe wumva ibyo bintu uri kurakora bihimbaye? Kugira umugabo ukamugira yondo, utubaho umugabo wawe, kandi ijambo ry'Imana ari gusaba kumwubaha, ariko waramusuzuguje, ntakigira ijambo, wararimwatse. Ariko nagira ndakubwire ngo gezaho, hindukira witandukanye n'ibyo, ko nta mugisha urimo. Haleluya, nta mugisha urimo. Uko umuntu abibika ibara kimbura. Ntusakirifye urugo rwawe kubera ubutunzi. Ntusakirifye urugo rwawe kubera ubutunzi, kuko ubutunzi bantu b'Imana burahera, ariko igihemu ntigihera. Samusoni baramutwara ukuba umusi w'ingano, umunyenkomezi w'Imana yakoreshejwe ibitangaza kubera umugore. Arabitakaza kubera umugore mubi. Rero umugore mubi arashobora kukwica, arashobora guhonya umuryango. Umugore mubi arashobora kugara irembo rikugarika ntihagire umuntu n'umwe aryinjiramo. Umugore mubi. Delila yari umugore mubi. Rero nawe uyu munsi ukaba uri umugore mubi, uracyafise chance. Nturi nka Satani yamaze gucirwa kwiteka. Wewe haracyari ibyizigiro byo gutabagwa, haracyari ibyizigiro byo kugirirwa imbabazi, kuko Imana igutegeye ibiganza. Iri jambo niwaryumva ukumva icyo kibanza nicurimwo, ndakwinginze itandukanye ukivemo. Haleluya. Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi, ntiricara ku ntebe y'urubanza. Imbabazi z'Imana ziracyari. Haleluya. Wogirirwa neza. Aya majambo araho abantu b'Imana twiyumvira ngo amajambo yapfuye kuzuka. Kumujya nta jambo ry'Imana rifa kuzuko, ngo nta na rimwe ijambo ry'Imana riza ngo rizira ubusa, ariko haba hariho uwo riziye kugira ngo rimufashe.
none icompa uyu munsi umudamu yarameze nka Derira agahura n'ijambo agahinduka byonezera umutima wanje kandi ndazi ko no mwijuru wowe impundu rero ndakwinginze ntugasakirife uburyo bwawe kubera butunze haleluya kubera urugo ibyo byo byose uzorubazwa imbere y'Imana uzorubazwa ngene warufashe haleluya rero ntukarudandaze urubungabunge kuko uyu n'umugabane wahawe n'ijuru Imana rero yo mwijuru ibampezagirire uri mwiza Mana kandi ugira neza nta nari mu ijambo ryawe riza ngo rizira ubusa none ndasenze mpemu yera ngo uriherekeze kugira ngo rihingure imitima y'abazimiye bazimuruke ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise amen amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza